GM Films, God's Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhane inyungu. Ariko nukuri wihangane umbabarire basi ugirira ikigongwe jewe basi. Senge rujya n'urugo rwasambutse sikiba ndahori. Dufungure. Mama, Sa? kwifreshere zikwishe. Cyakwe. Ubumaga kumi. Ndaryohe ndamerewe neza nyene sinzi uko no munsi nyene ndutse nyene numva nezerewe sinzi igituma. Ndabibona ko n'amahoro. Urazi igituma wabyutse unezerewe. Wahishuriwe. Ngira n'umunezero nk'emu yarayakuremyemo. Cenda gufitiye amakuru. Kandakurabe nakuye amarori niho nokubona neza. Cenda gufitiye amakuru. Kandi nizera yuko ari amakuru aryoshe. Ndizera ntakekeranya yuko ari amakuru agiye guhimbara umutima wawe akakunezera. Ariko bavuga ngo inkuru mbarirano iritwa niyo wiboneye. Ndazi kuzi gusoma. Niwihera ijisho. Mbanza kwambara amarori. Hasha ndabisome nyene mfise mu maso hameze neza. Kizi ko ndagishobora gusoma ntaravye nkoresheje amarori. Ashaje. Mon extrait d'acte de naissance. Diyodone yagikoze. Ariko ujya mugabo nkimwita umuyironi. Yesu we. Mama ubwa mbere na mbere jewe Diyodone ntabwo banarinda mufiseko. Bivanye nuko papa uburyo twavugana nabona yuko atanzigwa bishiramo. Ahubwo peut-être yararindire yuko abikora ku mwanya wiwe. Kuko nkuko nakubwiye nibaza yuko yanka kumushira ko pression. Sino je narabona yuko ariko arategura gukora ikintu kandi cyiza. Amatwi nsumira ngo bagiye inama na Ile-de-France. Kandi Ile-de-France niwe aje kuba nicabona. Yo, ujya mu papa n'umuntu mwiza. Byagenze neza cyane. Hanyuma ndavuga ati no makuru sinoyigumizako. Reka ngende tuyapartage n'umuvyeyi kuko ndazi how umutima wawe uhangayitse canke ukuntu wari wifuza kubona kino kintu. Iki nico nari naraririye kicagira kabiri mu buzima bwatwe nawe. Imana ishimwe Diyodone yagikoze. Yego. Byarakoretse. Nagize ati aya makuru sinoyigumizamwo kuko ndabizi yuko umutima wawe uhangayitse cyane. Bavuga ngo ico umwana w'umwami aririye arakironka. Ngico ico umutima wawe wari warahabiye. Ico wari urondeye igihe kinini. Ndazi yuko atari jewe gusa. Nawe wari wifuza kubona kino kintu cabaye. Yaragikoze. Naranditswe. Ubu imbere y'amategeko birazwi
yuko ndi umwana wa Dieudonné ndetse imfura yiwe. Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro kandi ishimwe ishyirwe hejuru. Mwana, ubu naho wa mugore aza kuvuga iki? Ubu naho ntamaramaye, urazi imyaka yaramaze iminsi ariko aranzengereza n'agasuzuguro kenshi, ankindaga uko bukeye ko bwije, ankindaga. Ubu naho aza kuvuga iki? Urazi kuri imfura muri urya muryango uzobatetetse, ndazo uzomporera mwana, agahinda yanteye, igikomere yanteye uzomporere. Aha ikibi ni ukutavyara, n'ahandi waravyaye. Nibaza yuko ikintu cari gikomeye pour moi canke pour nous kwari uko nandikwa nkamenyekana imbere y'amategeko yuko ndi umwana muri iryo rugo, nkaronka adresse, nkamenya abavyeyi banje bose, papa na mama. Ico kintu Imana yakikoze. Kubijanye no kubateteza canke kwihora, numva atari cyo twoshira imbere. Igikwiye kuja imbere ni umubano mwiza, kurondera umubano mwiza muri barya abantu tuvukana, kuko iyo bija hose n'amaraso yanje. Mbona ahubwo nogerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo twiyumvanemwo, dukundane nk'abana bene mugabo umwe. Ivyo bisigaye ntibisanzwe. Imana akoze bino izokora n'ibindi. Ubwoba nubugize kuri urya mudamu, ariko bivanye nuko ntariko nja kubana nabo, aho ngeze ndiko ndironderera. Ibisigaye je ndazi ko atabwoba bizontera kandi bizogenda neza. Ikintu numva nshaka n'umubano mwiza. Ivyo navyo nibaza yuko ari ibintu umuntu arondera buke buke, kandi nizera ko bizogenda neza kuko ntaco bagihindura. Amategeko aranyemera, muri leta ndanditswe, ndazwe. Ubu ndafise adresse, ndafise aho mva, ndafise abavyeyi bose. Nibaza yuko ico kirahagije. Mwana, ndashimiye Imana yo mwijuru, yoyo izi nzira zayo, izi ahica kandi kamenye nikoresha abantu, iragahora ku ngoma. Nukuri. Amen. Hama rero mama, reka mbandanye hari udukorwa ngiyemo. Mu minsi iri imbere hari akandi ka surprise nzokubwira. Ngume niberaho. Yego. None umviriza rero, uzogire photocopy original uyibike kure. Yego. Ahantu atamuntu numwe azomenya, kiretse jewe gusa. Urumva nukuri ndaryohewe cyane. Biraryoshe nyene kandi n'ibyo gushima Imana. Kuri Nukuri senge, mbanje kubashimira cyane n'ukuri kungene mwadutabaye mukadufasha gusaba imbabazi uyu mugenzi wacu Francine. Nukuri Imana yo mwijuru izobahezagire. Je nukuri nari numva merewe nabi kuba anemeye nuko tunicara ngaha tukicara nuko. Nukuri mfise icizere cyuko ibi bintu bitora umurongo bikarangira. Burya ukuri gushirira mu kuyaga, kandi ngo kutayaga bizana byinshi. Rero nukuri twe na Jide burya twabanje turikebukana imbere yo kuza turavugana kijya kintu cyo kuriha uburyo wakoresheje. Nukuri nivyo vyiza kandi natwe turavyemera. Nukuri turayakuriha amafaranga wakoresheje, ariko nukuri tubabarire iyi dossier ntirinde kushika kure, niturinde guhamagarwa ngo tuze kurenguswa hariya hejuru. Nukuri turabigusabye dutabare. Hego
hama muvyeyi ni kuri turabashimiye cyane kandi barawuciye ngo igito gitabwa iwabo nubwo twe na Yvette twakoze amabi menshi mwebwe ntimwahengeshanyije gutubera abavyeyi hamafara nukuri turiteguye dushikira umushinga nayo wawe twakoreye amabi menshi amabwa menshi ntibyari bikwiye ko tunagusaba n'ikigongwe ngo tuje imbere yawe n'amaso yacu ariko ko mwemeye mukaduhuza nawe uwo muvyeyi akaduhuza namwe nukuri turiteguye kuza mu rugo rwawe hama tumusigurire neza umugabo wawe tumubwire uko byagenze kandi azi nawe nazo kubabarira. Yego reka ndabashimire nongera nshimira Senge we yakoze ibihambaye bigizemo uruhara runini kugira ngo bikunde twicarane. Ubwo rero ko mwazindutse muza kunsaba ikigongwe jewe nta mutima w'ubukoko mfise imbabazi ndazibaha ariko kuri kondisiyo imwe numvise ko mwaje mwiteguye ubwo rero ni mukanagare mu ndondere miliyoni zitari musi ya 5 ntimuhanga amaso kuyo muzi ayo mutazi niyo menshi ntimuzi amabwa je naboneye mu nzira ntimuzi aho naciye aho njya ntimuhazi uko mbayo ntimukuzi ibibazo nahuye navyo mu nzira ntavyo muzi ubwo rero izo miliyoni zitabonetse indishi yakabari tagiyeko nta kintu kimwe gishobora kuja mu ngira. Oya nukuri nawe Fara oya nukuri kose imiliyoni 5 ni nyinshi Fara nukuri Fara erega Fara inyuma y'ubu buzima tuzobandanyana n'ubuzima kandi tuzobaho neza ubumwe bube bwa bundi habura urwanko nukuri kandi urabona Fara yuko wari rwanashikiye no kwa Senge nukuri reka bugume biri ibintu biri mu muryango ego nukuri Fara nukuri twe turaguha imiliyoni 3 erega Fara nukuri umugenzi kandi urabizi atarebe byaciyemwo ubundi hoho nukuri urazi kuri umugenzi wo ku mutima kuva na kera nukuri raba udukubita inkoni ngufi nukuri tuguhiza miliyoni 3 ataruko naho nukuri nawe wowe uri kurakamisha gose ngo ngwikive ndiko ndakamisha je n'amahoro menshi ibyo ntari umwanya byo ntako wumva udashobora kuyariha nako wagize ngo umutunzi siko wavutse wonanirwa nayo gute uzo yarihira mu butungane. Oya je nasanze atamwanya mfise kwiruka inyuma y'abage bantu vra. Oya I don't have that time bro. Ariko kubwa kagaye kubwa gasuzuguro nabarungikiye inzo kidahusha Mungu nabarungikiye b'abakobwa banje yes kandi cyo nakubwira cyo amakuru ndiko ndaronka mu kiringo kitari kinini bazoba bafashwe ibintu byose bizoba bimeze neza shaka Patrick Amaramare amenye yuko atari hejuru y'amategeko amenye ko ataganjisi sawa sawa. Fara nukuri kora iciza kubera jewe gikorwa cy'amafaranga ni cy'amafaranga n'igikorwa cy'ubuntu n'ubuntu ariko kubwo nababaye hagati ndakwinginze reka baguhe miliyoni 3,500 ahasigaye ubuntu buhagume nkuko nababaye hagati untabare unkengurukira ibyo uzobukoze. Senge nukuri hari abagabo ntihagwa ibara kubw'impanuro zawe za kivyeyi ndavyemeye. Urakoze cyane Fara. Nukuri Imana ibahezagire cyane numva umutima usubiye hamwe uno munsi
ndaryama kandi nizera ko nza kurota neza. Burya rero twaje twiteguye, burya tuza ngaha twaciye ahantu n'uyu Egide turabivugana, burya twaje twiteguye. Reka ngire ndamusinyire sheke amafaranga aze kuyatora. Fara nukuri washaka ucugenda ubunyene ubanze uyatora ayo mafaranga uyarutire hanyuma wasaka n'ibindi byose bikurikire amafaranga uyafise ku mufuko. ubuzima buguha ico wabubikije, ubuzima buguha ico wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu, iyo ubikije nabi. Mama ndakubaza ikibazo ko udashaka kunyumva ivyo mande ko ndakubwira. Uraze manye mu mikobwa afise muri iyi nzu, uraze kwiganza afise ibintu byose yarigize ko ariyo ngira ngo arongoye ngira ngo iyi nzu jewe nabaye iki muri no rugo. Mama ko gutera kurantahura, uraze manye mu mikobwa afise, uraze kwiganza afise jinde iki muri no rugo. Ico guha basuka abona ukuntu uyu mukobwa aturuhishije muri runo rugo ndigiki. Ikibazo nunahura ndabikubwira icuro ziga nunahura ibintu byose niwe responsable y'ino rugo, ntaje munemo dufise muri no rugo. Uraza kiganza afise sindi ko ndavyakira neza, umutima wanje ni uko uravyakira neza mama. Okay turekane nivyo, je ndafise urugendo kandi shira kumara igihe kirekire, ariko imbere yuko ngenda nashaka basi nci Kigali komsa tuvugane basi ngira ngo base wowe nta uraturi kumwe. Nyene kumanza guca kuvugana nawe aza hano. Oya cyese cyo kumurindira mama, ngomba kugenda unyumve, ngomba kugenda kandi ngende kugenda mvuganye nawe mama. Nta kibazo nacyo bitwaye ariko mvugane nawe. Yes. Sawa nta kibazo. Gusa unyumve mama, unyumve jinde umukobwa wawe, unyumve wumve kiri ku mutima wanje. Sishira kuganzwa ndabibona. Mwanya ni muremure nihanganye. Makanya gusa twicarane tuvugane. Sawa. Madame mwisanzwe turaganira muhira, ariko nashimye ko tuza ngaha. Turi muhira kenshi ucuduza ijwi abana bacu bagaca baja mu biyago batari kumva. Rero yakwiye ko abubakanye kenshi bitangura bavuga ibintu by'iteka. Rero urazi ko hariho umwana yitwa King Sabbas, uramuzi? Twarivuganye ko kenshi kurya mwana ari gwanje kateza kwemegwa.
rero nshaka nkumenyesha ko ubu unye yanditswe kandi vuba cyane azoza mu muryango. Rero nashatse rero gutegura umutima ndetse kumukunda ngo nsa kubana kugira amaso yanje. Nogatanga ibindi bintu wamumagarira nta n'umusi n'umumagarira ibintu bimeze neza atari ko hanyuma reka ndakubaze papa Deva ngo ngwiki sinigeze nanka ko tuganira nawe nta n'umusi n'umwe amakosa yose yamava kuri wewe. Icambere impamvu amakosa yose ava kuri wewe wama ushaka ko tuganira ibintu byose wabirangije none nkawe uje kumbwira iki ko wafashe ingingo ukaja no kumwandikisha warigeze ungisha inama. Erega umenye ko iyo biva wewe kuganira nawe biragoye. Eske nako kumamagara ngo tubone cha King Sabbas ucemere tubanze tunegosie hama ntiyandikwe ntikunda. Hari mazi ko tukaganira cyane nkikoresha niho twavuga wumva ariko waze mu nyuma bicaye kuri kireo cy'ubu nibaza ko gifatwa nekiri nase ko aza nk'umushitsi canke uri ko atembera umenye ko ari wa mwana wanje yaje mu biyi waje mu rugo umenga ikibazo nico niyo ikindi no kongera ko madame umenye turakura turababe base bakwe n'abayina bakwe n'abakazana abana bacu turi kwatishamo politike mbi kuko ejo turaba muri iyi si tubasige basike bararyana kuzo twabateguriye. Ihangana abana tubahe impanuro nziza amajambo meza bakundane kuko kuryana ntico bizotumarira. Icyo racumva papa Deva mbere ko ushaka kwigira umuntu mwiza ko ushaka kwiyeza mbega kuvuga ngo ndabashiramo politike muri je nawe ninde umuntu yagize amakosa kugira uvyara umwana mu gahinga ari ndangana kujya kandi ubizi kugeza aho uduprofita mu rugo ukamuzana nk'umukozi wari ubizi ko ari umwana wawe mugabo ucubona ko je mama Diva ari je fisi kosa mbewe kubera iki utigeze ubwira abana bawe kufise umwana mu gahinga wavyaye mpaka jewe ndinde ndabibibwirira washaka bigende gute sinavye mu gahinga je mama Diva naragowe. Nagenda kubaze madame we nk'umuvyeyi imfura yawe Diva urazi yari ubunye ushinzwe na King Sabbas muga imfura yawe ntuzi vyiwe abandi batoya bawe ikorashamo politike mbere umuvyeyi bwoko ki uyubare kuko ico sigira abana si nico wabahanuye ikizabameramo ishiteo cyane ahubwo rero gene mutegura icumba neza gisase neza azoshikiramwo uvuze ngo agiraze uramubwira uti karibu sugutegura icumba conyene nisimbizo yo kumuhe kuzosanga nayishizeho pampers zosanga byose nabiteguye. Ipe sake jewe maze imisi ndiko ndakwiyumvira niyumvira ibintu bwinshi bw'ubupfupfuguru bwinshi usubiye inyuma ukiyumvira umaze imisi uri kurankorera kandi rero biguteye uzana hano nukuri ndarushe nizere kwaka uhejeje arakanyuma ariko gayive guhitana ukiyumvira ukuntu wakoreye ikibi fara akaza nkamutora nkagutorera umuzigo nizere ko ari vya nyuma ibikurikira uzobage wifasha sinzosubira kumva ngo ndagufasha umutwaro jewe nibibazo zo buri kuritera uzubage wifasha wewe nyene nagatwe kawe n'ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe uze wimenye sinze numva uri kuradodora ngaha usubira kandi kundondera senge nukuri
nukuri Imana yo mwijuru iguhezagire cyane kuko uri umuvyeyi mwiza uri mu bavyeyi bake bafise kwihangana senge je ndagushimiye cyane ukungene warayunabaye ukantabara senge ukantura intebe ishuje iri kirabirira ku mutwe wanje reka senge sinari ngitora nakimwe nagira ngo ndaryamye agatiro kakaza narota neza ndi muri gereza nambaye umwambaro wakatsi kabisi ngowe je mugasho sindajayo mugabo kugeza uno munsi ndahazi nuko bapanze vy'ukuri ndabizi kuko ndabirota narindushe cyane senge nukuri ndakwemereye ndagusezeraniye sinzopfa subiriye kudekona kuko ndaraye mbonye yuko isi koko iticaye wewe yego hari umwana yavuye ku ishuri azavuga ngo bamubwiye ngo isi ngo yizungurukako nyamba ngo itazunguruka izuba nukuri uwo mwana ntiyabeshe nanje naraye ndavyize ata mwarimu ahari yarayinciyeko erega nanje nahora mparira yuko isi itazunguruka none senge irazunguruka ikongera ikazunguruka yarayiciye ahondi nanje iranzungurukana reka tubitege imisi ariko rero hamwe n'ivyo ive ndagufitiye inkuru zibiri izo nkuru zibiri nukuri ntizigenza amaguru hasi iya mbere senge nawe oya se zigendera hejuru zibiri zimbe senge umviriza iya mbere G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.